hafatiwe ku civugo kivuga kiti twese hamwe niduharanire guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo. Kuri uyu wa mbere igenekezo rya 24 Nzero 2022 no hatanguzwa isekeza ryo gucandaga ingwara y'agasama na Rubéole. Iryo sekeza rikaba rihuriranye n'indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo. Ibirori vyugurura iryo sekeza bikaba vyatangujwe n'Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angéline NDAYISHIMIYE ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya Sida kw'ivuriro ritoya rya Mutambara riri muri komine n'intara ya Rumonge ni mu manuko bw'igihugu. Muganga Nzero arongoye ubushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya Sida iruhande y'incanco n'imiti bitegekanijwe ku bana n'abavyeyi, avuga ko mu turere 8 tw'ubuvuzi turi mu gihugu hazobaho igikorwa cyo kwereka Abenegihugu uburyo bubereye bwo gutegura imfungurwa. Hazotangwa uruncanco rukinga agasama na Rubéole ku bana bose bafise kuva ku mezi 9 gushika ku batarakwiza imyaka 5 mu gihugu cose. Tukaba twiteze abana bangana miliyoni 991 n'amajana 94. Hazotangwa amama ya vitamine A ku bana bose bafise kuva ku mezi 6 gushika ku batarakwiza imyaka 5 kugira bakingirwe indwara y'uruhumyi, aho twiteze mu gihugu cose abana 2,018,218. Hazotangwa kandi ibinini vya bendazole bivura inzoka zo mu nda abana bose bafise kuva ku mwaka gushika ku myaka 14. Aho naho tukaba twiteze abana 5,522,999. Hazotangwa kandi ibinini vya bendazole ku bakenyezi bibungenze kuva ku mezi 3 y'imbanyi, aho twiteze abangana 314,364. Mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri 22 busanzwe burimwo indwara ya bilharziose, hazotangwa ibinini vya praziquantel bivura iyo ndwara ku bana bose bafise kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 14. Nabo tukaba twiteze abangana 1,640,451. Ikindi gikorwa gihambaye kizorangurwa nuko mu burere bw'ubuvuzi 8 aribwo Gashoho, Cankuzo, Kiganda, Buhiga, Kibuye, Gihofi, Bururi n'intara yatwakiriye Rumonge hategekanijwe kwerekana Abenegihugu uburyo bubereye bwo gutegura imfungurwa kugira hatezwe imbere ugufungura neza mu miryango. Gutyo dutuze burundu indwara zifatiye ku gufungura nabi nk'uko biri mu mwitwarariko wa nyenicubahiro Umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu. Mukaba muzi mwese ko yatanguje isekeza, aho icifuzo ciwe ari uko indwara zituruka ku gufungura nabi zoba umugani mu gihugu. Ngaruke gato ku ndwara y'agasama. Ni indwara yandukira kandi yica n'ingoga. Kubera uruncanco agasama rikagihekura abarundi nk'uko byari mu myaka yahera. Byavuye ko ibiharuro by'abacandagisha abana ari byiza cyane, ariko naho biri uko hariho abavyeyi bake badakingira abana babo agasama. Nico gituma mu turere tw'ubuvuzi bumwe bumwe haje haraduka ibiza by'agasama, ariko Imana ishimwe iyo tubimenye duca tubanguka maze tugakinga ntihagire uwo gahitana. Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro mu burere bw'ubuvuzi bwa Cibitoki, Bujumbura, Meri, Cankuzo, Butezi, Kiremba na Gashoho
uyu munsi iyo ndwara ikaba imaze kugwira mu bice byinshi bigize igihugu. Ikwirakwira ry'indwara y'agasama mu bice bitandukanye bigize igihugu rirerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro, kugira umwana wese ahava hose ashobore gukingirwa indwara zikingwa n'incanco harimo n'ako gasama. Muri iri sekeza rero dusavye ko ata mwana n'umwe afise kuva ku mezi 9 gushika utarakwiza imyaka 5 atoronka urwo rucanco rukinga agasama na Rubéole. Nayo Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angéline NDAYISHIMIYE ahamagarira abavyeyi kwijukira no kwitabira igikorwa c'incanco nkuko categekanijwe, ariko kandi akabona ko atawo kwigira sinda bibazwa nyabuna ko buri muntu wese yogira uruhara kugira ngo ibikorwa bitegekanijwe muri nondwi bize bigende neza. Nimuze kubahirize kandi dukurikize ikirangamisi c'incanco uko categekanijwe nkuko tubibwirwa n'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu, na cane cane duhereye hano muri ino ntara ya Rumonge yaramutse itwakira uyu munsi. Ico duhamagarirwa ni ukukorera hamwe twese mwiza nyigisho zishingiye kubungabunga amagara yacu mu kwama duhimirizanya igihe cose. Ivyo vyega intara zose kuko no muzo vyifashe neza bitegerezwa gutsimbatazwa bikaguma uko, eka mbere bakanarushirizaho bagatera intambwe ishimishije. Rino sekeza rero tugitabe twese, duhagarike tudatevye agasama kuko igihugu cacu kiri mu bisanzwe bizwi ko zifashe neza mu gukingira abana indwara hakoreshejwe uruncanco. Hano rero nagomba ntere akamo imigwi itandukanye, baba abajejwe amagara y'abantu, intwaro, amadini, abamenyeshamakuru, amashirahamwe atandukanye n'abaremesha kiyago bose, twese hamwe dukorere hamwe muri ino ndwi gutyo dushobore guteza imbere amagara y'abenegihugu duhereye ku bavyeyi n'ibibondo bo mushinge w'iterambere rirama. Iryo sekeza ry'ugukinga ingwara y'agasama na Rubéole rihuriranye n'indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo ryatanguye kuri wa 24 Nzero 2022 ritegekanijwe kuzosozegwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 Nzero uyu mwaka. Abashikiranganji uw'indero n'ubushakashatsi ugushigikirana imibano n'agateka kazina muntu hamwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu nka OMS, UNICEF hamwe na FINUAP bakaba nabo bari bitavye ivyo birori.